Keve, ni wowe 14? iryo zina warikuriye? Angelera kumbwiye rihagije, ariko sinigeze menya ko ari wowe Keve. Ni wowe Keve? Yego cyane. Mama, wakubiswe bihagije, watutswe cyane, ndetse wanasuzuguwe kubera jewe. Ndakwinginze mama, sinshaka kuguma mbonera ukurakurura umusozi, urakurangwanirira cyane. No ma, ivyo nivyo biriko biratuma ubuzima bwawe buja mu kaga. Chema yaje nzoyikora ntishimye, ndiko ndarira. Nubwo abazoba bari ngaho bose, bo bazoba bishimye. Ariko ndazi neza ko wowe ahantu uzoba uri kurirana nanje. Ivyo kungwanirira vyihorere ma, ndabizi ko nkunda, nanjye nzohora ndagukunda. Nzohora nibuka kuri mama wanje cagiye nzoba mbabaye, ndazi nanjye nzonezerwa. Ama bahora bavuga ngo n'inyuma ya ziri Imana irakora, ariko je aho bigeze ubwenge bwanje bwananiwe. Ndumva n'ayandi mahitamo mfise yo gukora atari ukubana n'urya mukobwa. Reka dukore ivyo papa yifuza byose, tubikora kugira ngo turabe ko twocungura ubuzima bwacu. Kanye, papa we yankubise kandi cyane. Gusa icyo nishimiye ni uko nakubiswe ndiko ndakosora amakosa yanje. Urabona cagiye umuntu ariko aratera igere rya nyuma, asigaranye iminota mikenya ngo acikanye. Muri ujye mwanya, muri icyo minota mikenya, Imana iduha amahirwe menshi 100% yo kutabagwa. Ushobora kuba utagira utabagwe mu kubana n'ujya mukobwa, ariko Imana ishobora no kubatabara ikabaha ibyishimo mu rugo rwanyu. Reka nizere ko hari izindi nzira